Barundi mwese tsimbataza ubumwe mu gihugu, twibagire akahise kabi. Abarundi mwese mukunda igihugu, tsimbataza ubumwe twibagira akahise. Amatungo amatongo amoko n'ibitsina, kwariyo mboyo tuma twinubana. Tugire ubumwe dukundane, twibagire akahise kabi. Barundi mwese tsimbataza ubumwe mu gihugu, twibagire akahise kabi. Amatungo amatongo amoko n'ibitsina, kwariyo mboyo tuma twinubana. Tugire ubumwe dukundane, twibagire akahise kabi. Barundi mwese tsimbataza ubumwe mu gihugu, twibagire akahise kabi. Kartoni ni umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Burundi, avuka mu ntara ya Gitega, ntara yagutse. Kera yari intara ya Muramvya, uno musi turi mu ntara ya Gitega. Umuririmbyi bazi mu ndirimbo y'ubumwe bw'Abarundi. Abantu benshi banzi ku ntimba y'Abanyororo. Ni indirimbo novuga ko yabaye nkoramutima ku buzima bw'iwanje. Gushika isamu mbona ntarashobora kumererwa neza bibaye na kahise kiwanje. Aba ndongoye koperative Rasa in Action Burundi. Mugambi twaje gukora ngaha mu ntara yagutse ya Gitega. Twaje kwerekana muri ya vision ya 2040-2060 ko Rasa nawe yafashe iya mbere mu bikorwa by'iterambere, mu bikorwa mbere byoshika ku mbono n'akazoza. Dushobora gutanga akazi, byoshobora kwerekana Rasta ko ari umuntu afise akamaro muri sosiyete. Ego naho boba baradukumiriye cyane, nibaza ko twe twikumiriye kubera tutashoboye kuja hamwe ngo dusigure imigambi yacu, noneho bayifashe. No musi twafashe ya mbere muri koperative Rasa in Action, tukaba mbere twifuje gushinga antene ngaha ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Ni intara yamenyekanye cyane, yabayemo abami bamwezi Gisabo, Bantare Rushatsi, Bacambarantama, barangwa ngaho Gitega. Ari naco gituma twafasha akanya kukuza ngaha kwerekana ibisigarira ibisigarira bya Ntare Rushatsi, byaba mwezi Gisabo. Bari bafise ubusage, n'abanihenzi bari bafise ubusage. Keanare bizinga isena bagaragu, inka zimaze gushira bose baranyanka. Nagambaniwe n'inshuti fatwa roshereshe, fatwa na Jeremane hamwe na turyama butarira, tuvyuka butaraca, dushorewe nk'ihene n'indembo ku rutugu. Nafunzwe nkiri muto, none
karagaje imvi basore twanganaga bose babyaye kane nafunzwe narasabye inzoga zigiye kane eraho nja mu buroko sinzi ko nzovayo yansemeraniya naraja ngemuriye nuko bitanya ayiye haburu uwozundi yanse ndamubarira yansemeraniya endushakirande jeho ndawuwezeko akagwa narahevye imisisi nkiraba itungiwe n'amazi ubugari budasongoroye arabakondane arabaperebene abafunzwe baga ayiye n'abakatiwe zero basore mukiri bato mwirinde gucumura ni bibi bijana mu rugo wafungwa vumilia kina mwanzo kina mwisho po mulipo utapatoka na mimi nilipatoka. Yo ni remix twamaze kuyisora remix muzanizo esibima rero dushemu yo remix tuyisore ibona. Yes ibaze yuko twafashe iya mbere kugira ngo twerekane uruhara wa Rasta mwiterambere. Ego ejo barakoze ibikorwa bijyanye no gusibura ibisagara, akaba ari byo bikorwa mbere bituranga. Tugomba gutembera mbere mu ntara zose, twatangure ngaho Igitega iwacu, naho tutaruza akanya ko kuzabisibiriza ivyo bikorwa neza. Nibaze yuko iyo tourne izomara amezi 4. Ukwezi kwa gatanu niyo Rasta azokwerekana imigabo n'imigambi yiwe ku mugaragaro. Ejo twarakoze ibikorwa by'iterambere muri quartier Swahili, yagenze neza, barabara yarakozwe, wameze neza. Icyifuzo cyacu rero umuvuka ntara, nibaza yuko leta yo turonsa icicaro c'abarasta, kanatsinda Igitega n'umugwa mukuru wamyemwo abarasta. Murasta wa mbere yabayo ngaho Igitega, nuvuga ko ari wo muzi wabo, ari naco gituma dusaba centre kugira ngo twerekane imigabo n'imigambi Rasta yavyukanye muri uno mwaka. Nibaze yuko finale y'iturne izorangira 11 Mai, aho tuzoba mbere twaje ngaha gutegura uwo munsi mukuru mpuzamakungu, aho tuzatwiruka umunsi Bob Marley. Twabiteguye bikwiye, tuzohamagara bari hanze n'abari ngaha, turako twawugira umunsi mpuzamakungu twerekanye mbere ico Rasta yamaze muri uyu mwaka. Cha cha jalo cha cha Rastafari, cha cha jalo cha cha Rastafari, oh cha
Rastafari. Ni wewe utanga imvura, ivy'imvugwa bikaboneka, ugatanga akayaga keza, ivyaremwe bigahumeka. Ninatashima ivyo ukora wewe, atari umubabyloni. Selimani ja Jalopy ja Rastafari, ja Jalopy ja Rastafari. Ni wewe waremye isi n'ijuru, ibiboneka ibitaboneka, zo kwama ndaguhayagize, umwami w'abami, ukwiriye icubahiro. Selimani ja Jalopy ja Rastafari. Tout le monde ja Jalopy ja Rastafari. I love you, I need you, ja Rastafari. Je t'aime, moi je t'aime, Dieu tout-puissant. Je t'aime, moi je t'aime, Dieu tout-puissant. Yarambokoye ubundi degemvya. Selimani ja Jalopy ja Rastafari. Ja Jalopy ja Rastafari. Katonda munene, Katonda mukuru, Katonda wagara, kabaka wabakabaka. Selimani ja Jalopy ja Rastafari. Ja Rastafari. Yes. Mugiye kumarira iki ino ntara yacu yagutse? Ino ntara yacu tugiye gusensibiliza igitegwa coba caribagiwe cyane gose, citwa ikibonobono. Igitegwa c'ikibonobono ni igitegwa muri minsi kiko kiragundurwamwo ubushakashatsi bw'ibintu byinshi cyane gose, gifise mbere n'imyimbu ishogwa ku mafaranga mbere menshi. Ni ibintu bikeyi ibyo babigurwa ikiro kuri 10,000 bakakurangura, ariko ikibonobono ni 10,000 kandi bakigura bihuta. Kirimo rero ibintu byinshi cyane gose. Aha rero turi ngaha, turi no mu ntumbero mbere gusensibiliza abarasa batere ibibonobono, kubera ikibonobono kirafise mbere isano n'ibikorwa by'Imana. Ari ntumwa ahantu tutiriwe turasigura, yavuze ati Imana yavuze ati turahurira aha naka hari mu bugaragwa. Iyo ntumwa isanga aho hantu isanga hariho igiti cy'ikibonobono. Igiti cy'ikibonobono rero, ikibonobono ni ikintu kitanasanzwe, kirimo ibintu byinshi: amavuta yo kwisiga, amavuta ya dread, amavuta yo kunywa wanyoye ibicafu, wanyoye waguhaye ishano. Arimo ibintu byinshi cyane gose. Nuba yuko rero turasaba yuko bofasha n'abandi kugira ngo badufashe gusensibiliza kino gikorwa. Hanyuma abakijejwe muri urwo ruganda turasaba yuko boshigikira bimwe biboneka muri ibi byuma turiko turasaba by'umuziki, kugira ngo iyo sensibilisation igende neza, dushe kusensibiliza twisanzuye, kubera n'igikorwa dushoboye. Nabo nyene bahora bagikora, ifoko natwe tubafasha, hanyuma bakaduha ubwo buryo nyene bahora bakoresha muri sensibilisation, natwe tukabukoresha mu gihe twa dufise ibyuma by'umuziki. Hanyuma ibindi nabyo dusensibiliza ugwaruka
abajene cyane abarasa turabasensibiliza gukora ibikorwa bijanye n'iterambere. Ubu twe dufise partenariat na environnement, turabasaba yuko bokora cyane ibintu bijanye n'iterambere kubera natwe turi mu bintu bijanye na environnement. Ifoko dushigikira ibintu by'isuku. Rasa n'umuntu w'isuku, turakunda isuku, arico gituma ejo yaheze ariho twaje gukora iryo suku, kandi tuzoribandanya mu ntara zose. Ahantu hose tuzobona hameze nabi nko mu Kanyosha twarakoze akararo, imodoka ntizarengana, moto ntizarengana, ubu hameze bien. N'ibindi byinshi mu Bukeyi iwacu muzobona irya ndirimbo mu bw'abarundi muri 2015 aho twafata inzira yo gukora ibikorwa byo gusibura ibarabara mu Bukeyi iwacu. Ibabara ryari rya mbere muzoribona mu ndirimbo y'ubumwe bw'abarundi, baravyerekana turiko turakoresha dusibura ibarabara twitanga atanico tuzeye kuronka. Mugabo byari bikwiye yuko abantu nka twebwe dukwiye kwibukwa, tukagira umunsi wacu nk'ujya munsi w'ubumwe bw'abarundi, bakatwiyumvira. Jewe ndi ngaha nari naje gusa kugira ngo nshigikire nyamba hazoba concert kubera irya ndirimbo y'ubumwe bw'abarundi je naririmbye. Birambabaza iyo ndiko ndayiririmba, iyo bariko barayishiramo bayibuza mu masede no mu maflash, kandi nanje nkiriho nateza kuba ndi ngaho, bateza kuntumira bakampamagara. Ubu rero nari nariyangaje kugira ngo ico gikorwa ndagikore, ariko siko byari bitunganijwe. Byari byatunganijwe mu bundi buryo. Nibaze yuko no hanyuma intara canke amakomine azonyibuka kuri uwo munsi w'ubumwe bw'abarundi, nkama natumiwe nanje kugira ngo nanje ndayuko umuryango wanje woshobora kubaho n'inzu yarambomokeye ko ntiruzura mu nyakuba mukuru w'igihugu. Nagira ntora kanya mbere ko gusubira kumushimira kuba yashoye kunyiyumvira akampa amabati yo gushira kuri iyo nzu, naho isima ntarayibona. Nibaze ko nayo gere nzoyironka kubera twari twabisabye byose. Nukuri yarakoze igikorwa komeye kwiyumvira natwe, nico gituma twafashe ya mbere kugira ngo twiyumvire ku gihugu, twiyumvire kugwaruka, twiyumvire ku bajene. Bijya bintu batwiyumvira ko ngo baranywa ngo barasa ngo nabanywa umugi. Oya, urumugwa ari wese yorunywa, kuvuga ngo mbako ufise dread ngomba kube witwa rasa. No, kuba rasa ni ubwiza buri ku mutima, n'ikintu umuntu avukana. Wari wo wese arashaka gukora ibi bicange kwisi n'ibintu bibiri ndaca gatatu kibaho, ni wiwuno, ni kwemera no guhakana. Nyamba hariho rasa, cyo gituma hariho na Babylon, ari muri izo ntumbero z'ibintu bibiri kwisi ndaca gatatu kibaho. Aco gituma rasa hageze yaho bamutahura, hageze yaho yerekana adomene ziwe zose kugira ngo abashobora gusapotinga basapotinge. Nico gituma duko turasaba yuko ngaha nyene Gitega tworonswa ikigo ko gukora ibyo byose rasa ashoboye, ibyo byose biri muri rasa akabishira muri action, ku buryo rasa tosubira kuyitwa umunyarumogi, ejo aje yitwa icirore mu iterambere nk'uko twagize ikivugo cacu cyo koperative. Rasa abe icirore. Ibyo bintu turasaba yuko abategetsi boza barafasha mu migambi nk'iyo, mu bikorwa nk'ibyo, bakunganira n'abandi bose bagenda babikora. Nk'uyu mustanire urabona yarakoze ibikorwa byiza cyane gose, kubona aca twemera ibyo bikorwa. Abandi baratudadikira, mugabo wewe yarumvise ari terambere, avuga ati vraiment iterambere ifoko rikorwa. Imana impuhezagire kabisa. No hanyuma ne twaza kumwitura kugira ngo turonke, urumva ko dukeneye uburyo bwo kuronka ama instrument kugira ngo iyi turume turiko turagira tuzohereza ngaha igende neza. Aha twarahaciye, mugabo niho tuzohereza. Nibaze yuko bofasha ababibona, ababijejwe cyangwa ari wo wese. Amawonje ngaha ni menshi, abaguza atunga ni benshi cyane gose. Barabe ikiba gikenewe mu buzima bwa mesi yose, gufasha umuntu afise umwuga, gufasha umuntu asanzwe yifashije birakwiye. Nk'iyi koperative Rasa in Action, nta yindi koperative yari bwabeho y'abarasa. Twero twayishizeho kugira ngo twerekane domaine y'abarasa muri societe. Nyaza yuko ari ibintu bizotanga ikigwa ciza cyane gose ku gihugu no ku bindi bihugu hanze, kubona rasa nawe yafashe iya mbere mu bijanye no gukora ibikorwa bijanye no rasa yumvikana nawe muri societe. Apana gukora ibikorwa by'iwacu twenyene, apana gukora twinyegeje. Uno munsi tugomba kubishira habona muri uyu mwaka. Nibaze yuko akarorero intango ni ngaho Gitega, kandi herezo ryaho ronzi imetoza turi ngaho Gitega. Turasavye rero ababishoboye, abaguza atunga, uwo wese afise umutima w'urukundo n'ikigongo, atange ubwo buryo bw'amainstrima kugira ngo iyi tourne twayise pipinaire du Tara. Nukuvuga yuko aragaseke kuzuye ingabirano. Izo ngabirano rero ntizishaka kuguma mu bantu, ifoko zibavamo. Kabarasa benshi ndazi zarabagumyemo, ufise noneho nka dread honyene naho bawarigiye iki canke iki. Ivyo ndabibona muri koperative Rasa in Action. Turafisemo abadokter abize mbere intwaro zibereye, turabafise babiri bize mu ntwaro zibereye.
bazi no gukora bakoze babaye n'abadokiteri ariko kubera bafite dread barabafashe uko bishakiye. Turafise aba engineer, turafise abantu bakora ibintu bitandukanye barabivuyemwo barataye imyuga yabo kubera batariko barabakira muri societe. No munsi rero turasaba yuko abategesi bacu abari bo bose bo kumva rasa yuko atari kimaramare, bo kumva rasa yuko nawe hari ikintu bashobora kumukuramwo kijanye n'amahoro n'iterambere. Peace and love. Abarundi twese twaranira amahoro, abarundi twese twaranira amahoro, ubumwe bikorwa n'amajambere, igihugu cyacu cyose gisayaganye, ubumwe bikorwa n'amajambere. Ingo tuje hamwe twaranira amahoro, umutu umututsi n'umutwa twaranira amahoro, twese turayakeneye. Twaranira amahoro, n'umukuru w'igihugu cyacu yarabivuze ngo turi hamwe byose birashoboka, ubumwe bikorwa n'amajambere. Twaranira amahoro, abarundi twese twaranira amahoro, abarundi twese twaranira amahoro, abanyamuziki natwe tuje hamwe, tuwadotere yacu tuharanire, ubumwe bikorwa n'amajambere, tuwadotere yacu tuharanire, umunyamuziki hanje akakamenya. Twaranira amahoro, amahoro iwacu nasasagare, ubumwe bikorwa n'amajambere. Ego murakoze cyane gose, wifuza kudushigikira yocisha ku nimero iyikurikira 65 852 172 65 852 152. Nitwa Ntirameba Carlton Batazira Americain. Turiko turagira tourne mu ntara zose, twe twashize imbere ibikorwa by'iterambere ko natwe twarateye imbere. Ingo tuje hamwe twaranira amahoro, amahoro iwacu sasagaze, amahoro iwacu tuyabyaza imisaruro, n'umukuru w'igihugu cyacu yarabivuze ngo turi hamwe byose birashoboka, ubumwe bikorwa n'amajambere. Thank you abarundi mwese, mwoyo Imana bane namwe. Bari kubona Carlton Ntirameba Batazira Americain, ntabwo umuntu mushigikira byari bikenewe.